Hello guys, chuti mubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri Amisho TV, twizere ko mumeze neza hirya nino mu bihingo bitandukanye. Ni Rosi presenter kuri micro, ndakuramutse hama kandi ndakwibutse wotere bwakore subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bararonka ibikorwa byacu uko tubishize ko, ndetse utibagiye gukora share ku bandi kugira ngo nabo birabire ivyiza uri kurirabira cyangwa uhejeje kuraba, utibagiye canke dislike ndetse na comment ku vyo wabonye. Amakuru no munsi no ko Rosi presenter nashimiye kuzana muri ivyitwa Mupati Octavo no muri ivyo umwanditsi w'indirimbo nyinshi, harimo yitwa Icyaka canke Icyaka nkuko tuvyumva mu Kirundi, harimo indirimbo yitwa Zaya yakoranye no witwa Kirikou akindi kuva muri Bantu Boy. Niyo mutumire uno munsi, reka tuyage nawe hama duheze tumenye byinshi mu muziki wiwe. Mupati ndakuramutse. Ndabaramukije cyane. Umeze neza? Ya ndashima Imana. Hari abantu bumva Mupati Octavo kugeza ko n'umwanya bararizi izina hano mu gihugu cy'u Burundi nk'umuririmbyi abikora neza, ariko kumbure batazi amazina yahawe n'abavyeyi. Mupati ninde? Mupati ni ngira umuvugizi Patrick, niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Iyo umuntu yumvise ati ndi umuvugizi Patrick, amazina wahawe n'abavyeyi, ariko ku izina ry'umuziki wahisemo gukora Mupati Octavo. Mupati Octavo bisigura ikintu ururimi uruhe? Mupati Octavo na amazina abiri. Mupati ni izina urumva umupeti wo muhira amwe umwana gitangura kuvuga bamubwira ati vuga amazina y'abamuvuka, nabamubwiye ngo avuge Patrick yaca avuga ngo Mupati. Umva rero Mupati naho ryavuye. Hama Octavo najye nakazina niswe n'undi muririmbyi. Ariko niho hisemo kurondera ukuntu icyo kugira ngo menye icyo gasigura aka Octavo. Octavo yakanyise kubera impamvu zisa n'iryo zina, zisa n'insiguro ryacu. Yes, Mupati Octavo no muririmbyi kuno mwanya afise ariko arahitinga ku ndirimbo yitwa Icyaka. Ni indirimbo ubona ko yasohotse ku itariki y'umunani ukwezi kwa mbere no mwaka 2021, ndetse aho n'inyuma yaho hari amazindwi amezi 3 ku ndirimbo yitwa Zaya ari kumwe na Kirikou Akil. Icyaka washatse gusigura iki ndetse kumbure wari kuraririmbira umwigeme? Icyaka urumva Icyaka imisiguro nyinshi cyane ko umuntu yumvirije ijya ndirimbo arumva ukuntu indirimbo yisobanura irisigura yonyine. Icyaka ni indirimbo nashatse kuvuga ukuntu ushobora kuri umupapa mugabo udakorera umugore wawe ibikenewe muhira, ukamubuza amahoro, utaha amajoro uborewe, ibintu nk'ibyo. So akagira igihe uvuga ati nararengeshije foke nigaruye nkorera umuntu twubakanye ibikenewe, aryoherwe ko ije ndi ibyishimo byiwe, ndi umunezero wiwe. So umva hajya rero ariko ndicuza ibyo nakoze, ndamusezeranya ko ntazosubira gukora amakosa, gutaha amajoro, kumwima ibyo ashaka. Ariko kuri Mupati Octavo yaba afise umwigeme bakundanye? Mupati Octavo iyo mwigeme bakundanye ahari. Mubanye gute kuno mwanya, mbega uramaze gushika kwiyumvira yuko ushaka kumuririmbira indirimbo yotuma yiyumva neza canke indirimbo yotuma yiyumvira byinshi kuri wewe? Uwo mukobwa wavuze kubana kubaka kuba uri kumwe nawe mu rukundo? Kuba turi kumwe nawe mu rukundo, turi kumwe nawe mu rukundo, kuririmba indirimbo ayo ari igihe ibintu tuvugana ibyo tuyaga usanga ari byo byinshi bivamo indirimbo. N'abandi n'inshuti n'abagenzi, kubera ko umuririmbyi ararahura akantu mbisa kameze fresh akakamiriora akakiyumvira ko cyane, akakagira ikintu kinini cyane akagishigiriza abantu, cyane ko umuntu ibintu biba ku muntu umwe usanga ari abandi bantu babihurije ko. Ari nayo mpamvu umuntu asohora indirimbo kumva ari abantu bavuga ati indirimbo yaramfashije, mu gihe wumvise yuko histoire ushobora kuba arayikuye ku muntu umwe ugasanga ariko abantu benshi iri kwirabafasha. Bivuze yuko ibintu twandika biba bivuye ahantu henshi, siko dukundana gusa. Yes, Mupati Octavo no muririmbyi ahanini hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibice binini by'abantu bamenye ku ndirimbo yitwa Zaya yakoranye na Kirikou Akil. Ariko Mupati Octavo yaje gute mu bisanzwe kugira ngo abantu bamumenye? Ni muri ubwo buryo abantu benshi bamenye kuri iyo ndirimbo twakoranye na Kirikou, kandi Kirikou ahari yubahwe. Kirikou ni umwana mwiza cyane. Mupati Octavo umuziki yawutanguye muri 2018 mugabo sinabishira hanze cyane. Natangiye kubishira hanze cyane nk'umuntu ashaka kubikora nk'akazi nk'ingabirano nka focus. Natangiye kubishira hanze muri 2020. 2020 warakorana na Kirikou Akil indirimbo yitwa Zaya. Ukirondera Kirikou mukore indirimbo yitwa Zaya,
twizere ko waciye kuri management ndetse bamaze kumuguha ni iki wize kuri Kirikou akiri canke Kirikou muri ko murakorana muri studio ni kiye kintu wabonye umenga wungutse imbere yuko n'indirimbo isohoka Kirikou kugira dukorane urumva umuntu ari muri management ibintu bisaba yuko nyene bica hejuru muga ikiza impamvu bitagoranye nuko indirimbo bonyene bari bamaze kuyikunda bifuza yuko hari ico bamfasha mu iterambere ry'umuziki wanje ko bavuze ati Mupati arafise ingabirano tumufashe ari naho havuye icyumviro cy'uko nshobora gukorana n'umuririmbyi wo muri Bantu Boy je numva kuko nahora nkunda Kirikou ndamubwira Kirikou kuko nawe yari yayikunze indirimbo cyane nigihe nariko ndarecordinga yaba ari ngaho hafi ariko aramedita avuga ati indirimbo kabisa nayiteramo imirongo ikaze umva ko deja hari akantu ka connection twari dufitaniranye kubera ko ndiko ndarecordinga yaraza akicara hafi yanje na Fizo wenyine ubwiwe yambwira ati indirimbo izobikaze turayaga ndegera management barabifasha cyane nta n'ibintu byinshi bansabye nkuko abantu bavyumvira ubundi rero tushatse kuvuga yuko Mupati Octavo kugira ngo bakorane na Kirikou ijya ndirimbo ntivyari no muri gahunda yiwawe ahubwo ushatse gusigura yuko Kirikou yagiye mu ndirimbo bivanye n'ukuntu yayishimiye abona uriko urayikora muri studio ntivyari muri gahunda yanje mugabo vyari muri gahunda y'Imana bica birakunda kuri muri studio Kirikou ashima indirimbo hamira kogo ego kubera yuko je nagiye ngiye gukora indirimbo je nyene impamvu vyari muri gahunda y'Imana nuko niyo yanjanye hariya muri Bantu Boy kugira bumve indirimbo igikorwa ukuntu kimeze muga nk'iyo nja nko mu yindi studio urumva ivyo ntivyari kubaho kuko bayikunze kubera bumvise iriko irakogwa Yes Mupati Octavo ku ndirimbo yitwa Zaye wayikoreye muri Bantu Boy ndetse ukorana no muri muri Bantu Boy gushaka kuri no mwanya nyuma ya Kirikou akili hari uwundi wari bwiyumvire yuko ushaka gukorana nawe uretse Kirikou akili hajya muri Bantu Boy birashoboka muga niturabitegura fresh ariko birashoboka kubera ko abarimvyi bo muri Bantu Boy bose barakaze urumva murimvyi urumva iyo turi kumwe turashaka kumedita tukavuga ati igikorwa mfise kirashaka turashaka gihuramo n'akanaka ikagenda fresh so urumva abarimvyi bo muri Bantu Boy cyane barashoboye cyane nta murimvyi n'umwe tutokorana hari indirimbo yitwa Icyaka yasohotse ku itariki y'umunani kwezi kwa mbere uno mwaka turimwo bivanye n'ukuntu title y'indirimbo yanditswe si Kirundi yanditswe nk'ikinyarwanda bica bitera amajambo kuri benshi biyumva ati mbega uno muririmbyi Mupati Octavo tumushire mu yihe kategori impari nyinshi mu isite tumushire muri kategori y'abaririmbyi b'abarundi muri abanyarwanda bande kumure Mupati wo mushira he Mupati n'umuririmbyi w'umurundi ego nationalité sindo umurundi Burundi ni igihugu cyanje cya kabiri cyandeze kuva nkiri muto gushika no kuri isara arimo niyo mpamvu je numva yuko icyiza by'abantu Imana yashizemo ntegerezwa kubisangiza igihugu cyanje cyandeze niko bimeze kuko je sindota mvuga ngiye gukorera umuziki handi hantu nokorana n'abandi bandi hantu mugabo still ndumuririmbyi ngaha kabisa Mupati yaje ngaha ryari nko kuvuga ati wahashitse ukiri muto Yero mupeti cyane natanguriye maternelle ngaha no mwanya nyene imyaka ofise naha nyene gushika kuri uyu mwanya ariko numva ko ngo bavuga ati Kirundi avuga kumbure ntikisa nk'ikirundi nyene bagatanga rero bakabura ukuntu bashaka kubitahura neza birumvikana kuko nta muntu navyo cavyera urumva agatonye nikobura mugavurema ikirundi ndakiyizi kuko nta kibazo ushobora kumbaza ngo kinanire kwishura canke je ngo ushobore kuba n'ikirundi je mwishuri naragitora sana Mupati indirimbo yawe ya mbere yitwa ngo iki mbe wagiye muri studio ya mbere muri uwo mwaka wa 2018 yari studio iyihe yari studio mbe yitwa gute yakoramo umutipe yitwa Musazi Classic rero indirimbo ya mbere mugari ya gospel uravutse yuko yari gospel music kumbure uvuga title yayo kugira ngo tumenye waranzamuye Amane kuki Mupati Octavo yatangiye muri gospel music ariko havaja muri profane gospel nayikora nkunda profane sinigeze nimvira ko nshobora kuba umuririmbyi wa gospel sometimes ari igihe umuntu akiri umupeti yiyumvamo ko afise ingabirano yo kuririmba
muga abavyeyi babona ko ukiri umupete muga ntibikwemerere yuko ushobora kuja muri profane kuko hari igihe batovyakira fresh ugacukorera kuri urumva ijisho ry'umuntu wubaha riratuma ukora ibintu utari gukora mugabo umuntu amaze gukura ni avuga ati mbandanje nkora ibintu bitandimo nzobikora nabi cyane kandi ntacyo bizonshikanako niho naciye mbona yuko igikorwa canje focus yanje destination yanje ari gukora sekiro cyane ndabitangura rero ndabishira mu ngiro muri 2020 Watagiye mu muziki mbega byarigeze bitera intamamye hagati yawe n'abavyeyi oya kubera ko nabo bari basanzwe babizi ko ndawukunda kuko je naho nasohoye indirimbo ya gospel yaranakunzwe cyane na concert yarakozwe nziza cyane ubwo abavyeyi barabibona ko je nikunda ibintu bya profane kubera ko n'inshuti zanje muri ico gihe wasanga ari abarimvyi barimba profane ibintu nk'ivyo ugasanga abo dutemberana nyene n'abarimvyi barimba profane je na mind yanje cyane imyifato yanje basanga itameze nk'umuririmbyi wa gospel kuri no mwanya urwego uriko nka Mupati Octavo urubona gute ni urwego rushimisha cyane kubera yuko siko byahora mbere kubera ko umva umuntu deje umaze gushika nk'ahantu hose ugeze ukumva ati Mupati aho ugeze hose zaya aho ugeze umva biraryoshye cyane kuko hari akaimaje kamwe kansigaye mu mutwe nagiye ahantu ntiyumvira yuko n'indirimbo ishobora kuba yoshikaye nari bise umuduga ndiko ndagenda ndashika ahantu urazamu abantu baje kumufasha kuwukuramo rero ngo ni wa muririmbyi wacu ngo arimbana na Kirikou ngo ni Mupati ngibige bwana ibintu byarakaze hani wanashima nta kintu bigeze bansaba bambwiye ati wowe vraiment turagufana igendere umuguru umva na cyenda basigira agafana nk'abafanzi bamfashije umva ko ibintu biri ku rwego rwiza cyane bimaze gushika ko Mupati Octavo yahuye n'umuntu ashobora kuba amuca intege kugira ngo yumve ko mengo muziki cyo bari kibazo kuri we jewe ibyo bintu naho byoshika ntacyo byontwara kuko je ibintu binci intege sindabiha umwanya cyane je ikintu nashizeho ikintu niyumvire gukora nico magaciro cyane nkanagishiramo imbaraga zose n'ubwenge so ibindi ibyimviro byiza ndabyumva muga uzanye ibintu ntumva fresh na cyane cyane ko mfite n'abantu bambwira ati igiciyumviro ntitugishikiye ariko je nanje mbanze ikintu gikenewe cyane nta muntu ashobora kunca intege ngo mpebe umuziki Yes ihangiro ufise mu muziki niri ihangiro sigurira neza intumbero hasi intumbero no gushika kure kwiteza imbere guteza imbere igihugu cy'u Burundi mu muziki guteza imbere umuryango gushika kure cyane ko muri international ni ibintu no gukunda abantu nkuko bankunda kandi je vraiment nta muntu nanka vraiment kuko hari igihe abantu biyumvira ngo abastari ngo bigira ngo ibi nibi ngo bariyemera ngo bariye muga Jesu je bandi pose ikintu nyamukuru ugiye gukora kugira ngo indirimbo zawe zigere kure canke izina ryawe rigere kure gusumba aho riri kuri no mwanya niki ikintu nyamukuru ngira nkore si ibikorwa byinshi cyane nshaka gukora ibyo ngaha n'ibyo hanze y'igihugu cy'u Burundi sinzi nk'abantu baguma babiraba ari abantu babibona cyane ndabipostinga usanga nk'abaririmbyi bo mu Rwanda benshi bakomeye baguma baraba indirimbo zanje abenshi nibo tuyaga bambwira ati wowe turagushigikiye igihe icyo ari cyo cyose twifuza twogufasha kuvuga hari abaririmbyi benshi bakorana uyu mwaka wa 2020 neza cyane kubera ndafise calendar nshaka gukorera izotuma kabisa nja kurundi rwego ikintu cyakubaye ko mwaka wa 2020 utakene ko kikuba ko kuno mwaka wa 2021 niki ikintu cyambaye ni byinshi byambaye ko nifuza ko bitosubira ku ni byinshi niriwe ndabidondagura ariko ko mbure n'ibintu bibiri canke kimwe canke bitatu ushaka kukivuga ati bino bintu burya je byaranshavuje canke vyagize ku buryo byanyeretse yuko je mu muziki wanje meze uko nifuza ko mwaka wa 2021 vyogaruka canke mu yindi myaka iri imbere mwaka wa 2020 na ofete nabizemo ibintu byinshi cyane maze gushira hanze nk'ijya ndirimbo hari abantu bagiye bambwira ibintu byinshi nk'ivyo ariko urambwira byo kunca intege wamfashije kumenya inshuti z'ukuri
abo dutegereza gusangira urugendo muri uyu muziki ku murongo umwe n'ibindi bintu byinshi byagiye birapfa kubera 2020 turazi yarimo ibibazo byinshi cyane corona umuntu ariyo nk'ingendo zapfuye cyane Ese ikintu utakoze mu mwaka wa 2020 wifuza gukora wewe nka Mupati Octavo mu mwaka wa 2021 niki? Indirimbo nyinshi nkuko utazikoze ariko wifuza gukora nyinshi kuno mwaka uzikora muri uyu mwaka kandi aho byapfiriye kubera corona kandi urabona n'ubu ntirikirahera twaciye twiga ubundi buryo bwo gukora naho yo bikiriho corona kubera nta kiringo tuzi ngo izohererako muga twize ubundi buryo bwo gukora ibikorwa byacu tutitaye ngo ibikini biki kubera yuko ari ubundi buryo bwo gutravelinga buhari gafata amavoyage yawe ntaso. Hari gahunda Mupati yarafise yo gusohoka hanze y'igihugu gukora collab ikomeye. Yego. Nimba atari banga kumbure iryo bibanga kuvuga umuririmbyi ariko kumbure twomenya n'igihugu cari ki ariko kumbure umuririmbyi unamunyegeza kuko turazi ko abaririmbyi mukunda kwanga kuvuga wo muzokorana collab ariko nimba igihugu cyo atari banga nacyo uwo kivuga. Siniyumvisha ko ubu ari igihe cyo kubivuga kumbure muzobibona vuba cyane apana kera vuba cyane muzobibona muri imvyi ntibikenewe n'igihugu ntibikenewe gusa singa gusa ni East African Yes Mupati Octavo biraboneka yuko uriko mu buryo bwinshi mu muziki eko no mwanya ariko hari abari n'ivyo bavuga ati umuziki wacu nturiha ngo umeze ku wowe ubona gute umuziki w'u Burundi? Umuziki nturiha ngaha cyane umuziki nturiha gusa dufashwa n'abadukunda abakunda ibikorwa dukora na cyane cyane ko ari umuntu abagitangura ugacushikira mu bantu bafise umutima wo kumenya agaciro k'igikorwa Imana yashize mu muntu akavuga ati jewe sero n'uburyo mfise ndashaka gufasha igikorwa iki niki muri project yawe z'umuziki barahari dufashwa n'abakunzi bacu cyane muga n'ibindi bizoza pole pole tu. Mupati Octavo biramaze gushika yiyumvira ko yoja ku bavyeyi kubasaba kanoti bamufashe kugira ngo aje muri studio. Abavyeyi hari igihe bishika bakakama kandi nta ngorane. Yes kuri no mwanya rero ni Mupati Octavo amaze kuvuga yuko ariyumvira ko ashobora guteza imbere impano yiwe nk'umuririmbyi w'umurundi ariko kumbure ari umurundi w'umunyarwanda ariko igihugu cy'u Burundi mukongomani ariko yakuriye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes nta muririmbyi w'umukongomani umaze kwiyumvira yuko ukorana nawe collab w'umukongomani no nawe ndiyumvira kuko nta na benshi tuzinanye ndibaza n'ukuntu je ndirimba hariho benshi batumva n'ibyo ndirimba ariko usanga batumvira ingara bikabacanga mugabe ni pole pole tuzogenda tumenyana nabo kandi bizogenda fresh ndavyifuza cyane gukorana n'abaririmbyi b'abakongomani cyane. Indirimbo icyaka nkuko sinshobora kubivuga neza ariko icyaka ikavuge mu kirundi nkuko tukibona icyaka iri kuri account ya YouTube ya Mupati Octavo ariko mu gihe Zaya iri kuri account ya Kirikou akiri byagenze gute mu indirimbo ya Mupati Octavo? Urabona umuntu agitangura music agitangura gushira ibikorwa bye hanze uraraba ikintu cyo gufasha kumbure hari n'igihe ndayishira kuri account yanje bitari kugenda nkuko byagenze n'ubundi siko byari kugenda kubera yuko yari kuba ari account yari nshasha n'abantu benshi bari kuba bayizi urumva je nashaka kwanza je sinaraba ngo inyungu naraba kwanza kumenyekana abantu bakamenya igikorwa gihari kubera ko hajya byari ibintu bitegerezwa kunyaruka kugira ngo abantu babibone. Itegeki rero mu muziki w'u Burundi nka surprise mwitege ibikorwa byiza no kuba umuririmbyi mwiza. Chaka mfite niyagira umbwira ngo nibuke kwigerera erega nanje ndawera sishaka nuwo dusangira n'ubundi ngira ndabaha indirimbo ikaze ndakaze kwiriyo ndirimbo niki ikomeza ariko izo bikaze bwa mbere mvuze ko indirimbo yanjye izo bikaze kabisa kubera yuko ndayizeye ndirimbo izo bimeze fresh ukuntu gusa ikozwe ukuntu yateguwe video byose narabyitondeye bizaba bimeze fresh cyane. Yes tugushimiye bari bamugisha cyane kandi abakunzi banje ndabashimiye cyane ni mwubawe cyane. Yari Mupati Octavo cyangwa Patio ku izina yahawe n'ababyeyi
ni Rosi presenter kuri mikro